indirimbo Mologo One Way ndamubaza jewe nuko bimeze uwo mwicaranye na Kadike naho nyiramaze kuvugwa ko ibintu byinshi cyane ariko ku bwawe uvyakira gute iyo usanze isi imeze uko Google mama we love you super mama ni imvugo ngereranyo tugereranya umumama nka Google tuzi twese tubaza ubumvise ikintu ngo reka nje kukiraba kuri Google rero umumama kuri jewe nagombye kumugereranya nka Google. Masterland uramaze imyaka amaze gufasha abaririmbyi benshi ngaha bafise amazina ariko inyuma y'umwanya ugasanga abaririmbyi barakuze rimwe na rimwe ugasanga barafise ubutumwa butari bwiza bashigikiriza kuba babafashije bega ku bwawe uhora bikurikirana ubivuga kwiki badandaza namwe mahinguriro mwifuza kurangurira mu Bushinwa Dubai eka n'ahandi Simo Training Firms yaje gukemura ikibazo cyanyu uretse kwidandazwa byanyu bishika ku mwanya Simo Training Firms irafasha umudandazo mu kumwereka ibidandazwa kanaka yifuza ndetse no kubipakira ugakora igikorwa cyakujanye unezerewe atangorane cyangwa ikibazo na kimugize muri Simo Trading Firms turafasha abadandaza baja kurangura mu Bushinwa n'abashaka kubitumira mu Burundi. Mwifuza kumenya byinshi kuri Simo Trading Firms tusange ku biro byacu biri kuri Boulevard de Diplona mu nyubako ya Global Business 13 Bekans. Canke muduhamagare kuri 66 amajana 539 amajana 768 canke mutwakure kuri guteranya 86 ijana 52 ubusa 4 61 48 31 canke naho usubire mutwakure kuri guteranya 86 ijana 31 57 91 ubusa 9 46 muri Simo Trading Firms muradutuma tukagamburuka. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye ndakubwira ko kuri micro jewe nyene Juste Gal inyuma ya kamera mwita umusaza turi mu kibanza ciza turi muri Doki House aho bafise ama service meza cyane ni mu Kabondo urenganya Avenue du Large ucubona ahatarenga bigatsa bigenda neza kwa kuri ahandi ndababwira yuko no munsi twaje ku kiyago gikomeye ariko vyongeye turi kumwe n'abastar abaririmbyi murabatsi umwe ari muri ancienne génération pana ngo kuririmba oya ubundi nawe ni nouvelle génération ariko imaze igihe no producteur akongera akaba umwanditsi akongera akaba mu event manager kuko aramaze kuorganiza amatour menshi ariko vyongeye muza kumenya vyinshi ndi kumwe na Masterland ndi kumwe n'undi mwanditsi w'indirimbo muramuzi ku ndirimbo za Bellissima murazi indirimbo Mologo hariho n'iyindi cyasha ndakubwira ko ukabutararaba Google Mam ewan nta bindi ndabura ko vyamaze komera sinzi ko noheri iburyo canke ibubamfu to the left and to the right. Ladies first. Kwindi poem ndakora musa Kadike. Mahoro cyane gaye. Nizera komeze neza. Yego meze neza. Hagira umugugo mama. Cyane. Kwindi poem turakigarukako. I buryo bwa Kadike nkaba ndi kumwe na Masterland the CEO wa Master Music kwa kuri ahandi. Ndakora musa Masterland. Ndabukije cyane Juste. Nizera komeze neza. Meze neza cyane kandi ninkumbuye kuyaga nawe utazi nanje unapendeza sana. Thank you a lot Kadike ewan watwishura berewe cyane murakoze cyane gaye. Iyo wavuze Google Mam umuntu atahura iki? Google Mam umuntu atahure ko umumama ari isoko y'ibintu byinshi cyane kuko umwana no mu mama wiwe umwana yamayizeye yuko akura inyishu zibazo byose vyiwe kuva ari umwana niyo ukuze umumama wama wumva ko ico ushaka gukora umubaza rero ni imvugo ngereranyo tugereranya umumama nka Google tuzi twese tubaza ubumvise ikintu ngo reka nje kukiraba kuri Google rero umumama kuri jewe nagombye kumugereranya nka Google Mam niyo signification y'iyo titre y'iyo ndirimbo. Kubera iki kwishira muri Kizomba muri Zuki ga Masterland? Nibaza yuko ni vibe yavyutse uko nyene yavyutse ariko
kandi biravana aussi na target y'indirimbo kuko mari indirimbo y'abavyeyi nabo usanga kenshi bari mu myaka ikuze umva kumushaga amapiano yova imuvuna donc twashaka akantu gashobora gutuma umuntu abuja kandi aussi ku mageneration yose duhereye ku bakiri bato bashaka kugafilinga cyane n'abandi bakuze bose surtout ko niyo ndirimbo yifise uyerekeye nawe yinakuze nuvuga aho icyumviro cavuye umva niyo mpamvu rero yezuke ariko kandi ni ide je nabwiye Breezy mu producer iri yaje muri Master Music tuko twakora yo ndirimbo nuvuga ati wowe nube libre je ndi mu artiste ari polyvalent hose ndagenda usanzwe umuhinyanyuzi kubereka mwashimye ko one way aza kuyikora muri Master Music icyo aza no kumfasha kukishura ariko cyane nibaza ko ari kwera sangwe ari mu producer bakoanye ama projet yose na Kadi ego hama kandi nanje nakunda collaboration cyane numva ko ni byiza kaza kugira ngo mpindure sauce mpindure donc isahani donc inteko je numva ari sawa ariko kandi byagenze neza cyane byagenze neza icyo twakoze twashyize kuri nziza hari indirimbo nyinshi zama zasohotse ariko kenshi abantu baraha agaciro umuvyeyi na cyane mama ntibisigura ko ba papa tutabuba ariko abaririmbyi murakunda guha agaciro cyane umumama zakira Senyakuramba za mawe itariki ya 8 kwezi kwa ntwara ntimwama mwazisohora nyinshi nike kintu abantu batazi mwe mutahura ku mumama kanangure naza kucishura kandi icyambere igice kiza mu mutwe nuko bari byinshi nganga abagabo kandi twebwe abahungu dukunda abamama bacu gusumba ba papa kuko handigiye papa wawe umubone ukuze ko umenga ariko inira agacupa kacibaza ngo numunebwe mugabo ntumenye yuko naho kugira ngo ukuri ugere naho hantu ibigwaniye sana nago ari muri retraite akwiye no nagacupa no kwiyongera yego nuvuga ko dufite affection iri naturelle ku mama wacu vyihuta nanje ndasindi yitwa mama naririmbye indi bago ninde murukurikirane nasubiye mu gambere iri yanditswe na Indomike nisubiramo ni ico cyambere ariko kandi nibaza ko ari nisho kintu cyo kumumenga mama wacu turabona amayiforo yabo cyane gusumba aba papa sinzi aza Kadi ubwo sikwera twama tubabona muri ko murakora dukoga duto natwe abagabo turi mu kabare je nibaza bon Masterenda heje kuvuga ati nuko baririmbyi benshi ngira araba do sexe masculin rero sindabiraba neza ko atamukenyezi w'umuririmbyi w'umurundi kazi yari bwandike yandikira indirimbo umumama rero Jesse novuga ngo ni kubera iki canke kiriya mugabo abana bose attachement iraba ku mumama kuko ukuvuka ivuka uburi atashe ku mumama abapapa barafise uruhara runini rw'iwabo ku ruhande rwabo mugabo umumama n'umwana bama bafise novuga lien urumva iyo lien deja barayiforsa kuyikuraho akivuka uruzogi donc uburi atashe vraiment ku mumama rero umumama n'umuntu afise ikintu gikomeye ku bana kandi niwe yama ari hafi y'abana ari bato bakuze baregera umupapa yama hari mugabo niyo umwana akomeretse yiruka kwa mama iyo aguye avuga mama donc nibaza ko ari iyo lien naturel avuze kidasobanura ko atandirimbo y'umupapa umuntu yo kwandika mugabo muri Google Map umuntu yazanye iciyumviro akasaba iyo ndirimbo yasavye ngo ndamwandikire y'umumama nico gituma nanditse y'umumama kumbure iyo haba umuntu ambwira ati nyandikira indirimbo y'umupapa naho ngira nari kugerageza nibaza ko ari ivyo bangene kumenya gukora n'umuhinyanyuza akaba n'umwandisi Masterland n'umuntu niyo turiko turakora publicité aba yazanye ivyimvuro vyinshi cyane vyinshi gose kaza wumva ati iri jambo ryo hindukizwa ni iri wapi barimenyereye vugiri vyari vyoroshe tubwire burara Masterland
gukorana Masterland jewe naramwumva ariko sinari ndamuzi personnellement hama ndonse uwo muntu asaba ngo ndamwandikira indirimbo jewe ndavuga none izo ririmba nde ndamubwira nti wewe ni wicagurire umuntu yoyiririmba je ndandika gusa mugabo ambwira ati no jewe nzi wewe rero wewe nubikurikirane vyose du début à la fin wewe mwebwe muzompe produit iri fini rero ndemera nca nikora ku muntu dusanzwe dukorana twakoranye indirimbo Mon Logo One Way ndamubaza jewe nuko bimeze mugabo jewe personnellement simbona umuntu nosaba ngo ayiririmbe hama rero aca presenta Masterland sinari bwamubone mugabo turahura turavugana je numva ntaco yemeye kandi ndamushimire cyane kubona yemeye spontanément tarinze kuvuga ibintu byinshi donc ntibiba vyoroshe surtout yuko agiye gukorana n'umuntu akuze angana peut-être na mama wiwe donc kuri je nabona bitoroshe nico gituma natumye ni undonderero wo yiririmba aca ambwira Masterland merci beaucoup ko wemeye ko dukorana hama rero umbajije uti vyari vyoroshe nukuri Masterland je kuri jewe biroroshe gukorana nawe uti kuki kubera ico nyene n'umuntu akunda ibintu bitonze akunda ibintu bikoze neza kuri jewe nukuri vyagenze neza cane indirimbo yarayiririmbye neza arayikunda arambwira ati amajambo ni meza aririmba neza nta kintu na kimwe cari kigoyemo ni sujet yamigaruka ko ariko yanditse ukundi kuntu vyaroroshe kwironkera melody vyoroshe ga Masterland icyambere nagira mvuge nuko nuvuga ko nkibona texte nabaye dessus kuko bakimbwira iyo proposition okay kadikesha deja namwandikiye mu bya bihine iri ku matitre y'amajournaux ego je namwandikiye ati muvyeyi je kweri je aho gukuhaje kuko nimba wandika gujya nani nzozo nyandikire ego nyandikire ko nanje vraiment mutwanje numumenga ndakeneye uko ndavaria kugira navuze ati guhindura inteko guhindura isaha n'umuntu afungurirako ati kandi nari sincere wewe yibaje ngo ndacokoza mugabo kandi n'ubundi yatandondera kumurondera ko n'ubundi ko ndabikora mu production mashashasha mfise ko ndavanga mu idea batandukanye kugira ngo unatari ibintu bitandukanye hama rero one way kimbwira batoki mabuja okay nashimva bingana gana propose be coincidence ego imba nivyo bigisha bikogwa mugabe biciye mu yindi nzira univers bicishije mu yindi nzira mugabo nyuma rero tuvugana okay tuvugana tuhura tuagira meeting je hose nimvira kari ingoma y'ubundi bwoko benga urukundo romance je nibaza yuko baba biyumvire ko asanga indirimbo by'amazuke indirimbo z'urukundo yego nubagati ibajije ati shaka umuntu ari muri iyo science iyo cadre cyasanga ahubwo rero cyantanga bari kubona amajambo iyi texte ndende meze nki nuvuga nka homa ndende yego n'umuvyeyi kandi nisha mu rumengo uruvyanditse yanditse mu buryo buri personnalisé yego bifise umuntu by'ukuri vyavuye ko kari umenga biratombereye batisha kumerekera y'urukundo ngana gati je rero nakwete je ni Polivana turakora tu kandi bizogenda neza tutagera muri studio naririnze no kwishyiramo ibintu byinshi ngo mbega ngo nzokora neza gute nagati muri studio ko bizoza niko tuzokorana akazima cyo gusa nkeneye ni iyo environnement nziza vibe nziza energy iri positive ahantu y'abantu nabo barifise vraiment na mama Yupi na One Way na Davina ahantu bahuriye vraiment nta vibe yohabura haba hiyuzuje biragoye ko bura inspiration biragoye ko bura melody yego byagenze neza vraiment nanje ndabashimiye ko banyumviriye ko kandi twakoranye neza vraiment kandi n'igikorwa kikakira kirashimwa ni indirimbo igarutse inyuma y'indirimbo Mon Logo indirimbo yashoboye kuvuga amajambo menshi inyuma y'indirimbo Berisima ubona ko twabonye umwandisi
aje w'umukenyezi yandika amajambo y'urukundo kwe kiguhindura sujet tuvuge ko ivy'inkundo vyagusitaje oya Gael namse nkucishura nukuri iyi ndirimbo ni dedicace jewe wayinsavye yarampamagaye turavugana hanyuma ndamubwira ntimbwira l'histoire je me suis référé kuri ivyambwiye son histoire rero iyo uri umwanditsi nti ivy'urukundo nka monologo nayanditse kujewe nta wayintumye naricaye ndayandika vyose ndandika ndaheza nta kuri histoire narinzi mugabo Google Map ni indirimbo bansavye nyandikira nkuko Gael yonsaba ati nyandikira indirimbo ya madame wanje kuri iyi sujet nuko ndakubwire histoire uko vyo uko imeze rero iyo onye so kuvuga ngo ivy'urukundo byaransitaje no ni sujet ni nkuko umuntu yombwira ati andika ku bidukikije andika ku budandaji andika donc abantu bahuriye ku kintu donc les sujets ni nyinshi cyane kandi nta numwe yandika cyo kimwe n'uwundi yego rero ni indirimbo ifise son histoire je me suis référé sur l'histoire qu'on m'a raconté de la maman kandi aussi umuntu akunze no kwandika indirimbo ziri mu buryo zifise ama référence novuga ari real atari fictive eko kenshi usanga basani mu kwandika muri studio tugiye bati nkeneye kuri coding wasanga nta nufise kimsha gusunitse ya incitation source ya inspiration niyo mpamvu kenshi ukunda kumva n'ibintu yanditse umenga byafise nyine ubuzima cyane kuko bisaho byavuye kukuri tukazi zose zifise abo zari zerekeye niyo mpamvu n'abantu histoire ya Berissima niyo ntibuka gusa histoire ya Berissima niyo ntibuka yuko ari umuntu yaguhaye inkuru no ya reka tuvuge monologo Berissima warayiyasuba no numva umenga twovugamo ntoze ya inye ndirimbo Google Map niyo twovuga niyigezweho nari nabashirimo masalende ni ikintu ko ndavuga vraiment ariko kandi nkuko bivuze yego saba ari ivyo bose bafise iyo mpano yuko yova muri confort asanzwe amenyereye kuba rimwo ngo byorohe mu ari maze kuba nzi ko bashaka kurimba izo ndimbo zikaryoha harimo nka Daboje yego numuntu uririmbi yashaka ko n'ibindi bayimpanuro kumva yaryoheje kumva witama muri boîte nanje rero ico kintu ndagishoboye cyane gishoboye cyane kuko nkuko bivuze ati indirimbo nyene yaje ariko kumva ko ushobora gutransmettre izo emotion bikapasa n'izi ndirimbo nuko nyene tubikora n'ibyo bwende ya publicité ya banke naravyumvise nabikoze muri BBC kumva making ashoke ndimbo ryoshe naho yo bari kujya bayikora barojokera za saga plage zande za saniri kumva ko witamba muri boîte muri club kandi ya publicité niko bisabwa sabwa ko indirimbo uyubaka donc muri iyo artistiquement ikaba consomming ngo nano ariho hose nkuko ushaka gukora indirimbo ya gospel ikajya cyane kugera muri club bayitamba batitaye kuri melody ifise pas forcément kumenga ucurimba nyene muri classique bya byo mu rusenge wow ni ibintu bikomeye turabona yuko ubu indirimbo mu kuyisohora ija kuri account ya KDK tuvuge ko ari carrière winjiyemo jewe noshimira Masterland yanyemereye ko ndayishira iwanje n'uwayidutumye akemera ko ija iwanje sino iyo uwayidusavye avuga ati ayishira handi ari kwishira handi niyo Masterland abigiramo atemera ngira vyari kugenda ukundi mugabo uwayidusavye na Masterland baremeye ko ndayishira iwanje kugira ngira bamfashe yego kugira konte yanje kubera yaronse abanywanyi benshi nigume yicaye ndabashimira bose babikoze uko nta kindi kiri nyuma se kwinjira muri carrière naho jewe sindi umuririmbyi kwandika ndandika ndashaka kwandika nkabura uwuririmba ndashaka no kwandika uwundi muntu akaririmba agashira kuri konte yiwe byose bizovana n'ivyo tuvuganye nabo tuzoba twakoranye
muriko mutubwira ibintu bikomeye cyane ariko ndakeneye kumenya si rya mbere mwanditse indirimbo ubu turi mu gihe Masterland uramaze imyaka amaze gufasha abaririmbyi benshi ngaha bafise amazina ariko inyuma y'umwanya ugasanga abo baririmbyi barakuze rimwe na rimwe ugasanga barafise ubutumwa butari bwiza bashigikiriza kuba babafashije bega ku bwawe uhora ubikurikirana ubivuga kwiki ivyo gufashwa no kudashimirwa kuvugwa nabi ivyo bintu birahambaye ariko kandi kugira ngo dutahure abantu no gutahura by'ukuri isi yose ingene bimeze ingene ituruna kuko kenshi turakunda gu personaliza ibibazo bidushikiye tukifata personnellement tukumva umenga isi yatuguye kuko umenga ni vyacu gusa ariko ugiye mu bindi bisata usanga karaderi ukaja muri commerce nuko nyene ubuhemu politique n'amaraso barasesa abantu basangiye donc byose natwe mu muziki turi mwijuru dutegereza gufacinga ibibazo nk'ibyo bandi bacamwo gihambaye abo dukorana kenshi ndakunda kuyagisha kuko kenshi ikintu tutege kitwica mu muziki nuko abantu baza from nowhere usanga umuntu araje afite impano bien sûr mugi impano je mpavuga karakantu kangana gutya muri carrière y'umuntu kenshi yindi kanasigura ngiye nkuma donc ma entretien ma formation n'ibindi ngiye gufasha abandi bajene bakiri bato nanje naho nkiri muto mugabo ndaseshe ndabasumije muri experience ndabagira ati nkunda gukoresha formule ya 20-80 impano ni 20% mu itembere ry'umuntu ko impano uzobona kenshi yanakwisha impano witwaye nabi ikiguhindukana ikakubera nka bombe retardement kuziya mabombe ba programa ikaza guturika haci umwanya ikaguturikiramo cyangwa kiba nk'ikara washize mu mpuzu ko yatana ikikuboreza iboreza gusumba inzoga iboreza gusumba ibintu byose ikakwica ukaja muri drugs addiction ukaja muri ibintu karwara ingwara ukaba bakobwa ugapotera ni mpamvu rero kenshi rero abasani benshi abo yindi nagenda akoresha bien sûr byambaye ko kandi byankomeje iyo ntabitaza facing iyo dark side yo mu muziki nayo nyene nkuko nyene mabuje nayo mbona mugira ati nishure kandi utari ya minosi yawe gusa no gukomeza umutima sino je byantumye mba umu entrepreneur akomeye yatumye mba donc mba mûr cyane mba mature ku buryo nshaka gukontrola ama emotion yanje nshaka kugira équilibre émotionnel nshaka kugira équilibre mental n'ibindi bitandukanye nagenda shika ko bivanye n'abantu bamemukiye batuma nkomera batuma mva mu bwana mva mu kwizera abantu aveuglement mva mu kugira nuvuga amatante arengeje ku bantu harimo no gushimirwa ko kenshi nigi umuntu avuga ati nakoze ikintu kigo merci raryoshe cyane ni nka je t'aime quoi I love you merci nani kimeze iyo yironse vraiment urumva ko umutima wawe uraremurutse ariko umenga bagoheye amafaranga ni nka prix kuntu iyo rero ukoze iciza ariko witeze bure byaravuye ngo ntayo mba niteze muri ciza ko mvuga ati iki kirabereye ko ndagikora muri mission yanje kuba ku isi ntegeze gukora kino kintu kugira ngo ko ivyo duka ku isi mission dufise sukuya tubeho neza gusa rero no nivyo duteze gukora kugira ngo dutume ino siba beta gusoma ko twayisanze umva rero washaka kubikora kwa uvuze ko ari mission yawe kugira nk'umwari maze kwigisha profession yose hama uzo gushimira bikaba ibaye nka exception nibe gusa nibe condition quoi wow Masterland amaze gufasha abaririmbyi benshi abaririmbyi benshi ngambona bakomeye ukuyemwo ngira Kidumu na Fizo bose baciye iwiwe na Sadbo mukuyemo nabonye mwarakora mumaze gufashanya ibintu byinshi ndabivuga ko barabizi iyo umvise ibi vyimviro vya Masterland nk'umuntu amaze kubafasha no bagifasha no muziki hari intege biguhaga Kadike cyane nko kwemera kuririmba indirimbo nanditse ni ikintu gihambaye kuko no kuririmba ibintu wundi muntu yanditse nkuko yabivuze bisaba yuko uba flexible kugira uvuge wishire mu kibanza wowe kuri kuraririmba atari ukuvuga ati oya je nari kuvyandika uko ukavyandika ukabiririmba uko umuntu yabiguhaye ukabirimba kandi bikaryoha nkuko wumvise Google Mama
byampaye intege nyinshi cyane kuko nk'uko wabivuze ni indirimbo itari iy'urukundo kuko yaheruka yari iy'urukundo. Iyi nayo ni iyindi suje nanditse hanyuma naje sinumva ko bihava naguma mfise ubwoba iske araza kubiririmba neza biraza kugira melodi nziza mugabo nukuri naratangaye biratera intege cyane kuko nari gushobora no kubura uyiririmba ko bivuga ati aya majambo ntiyinjira mu muziki wa none nta samajambo ngira ngo yoba ari ay'ubujene ngira ngo mugabo jewe ku bwanje nibaza ko amajambo arimwo umuntu wese w'umurundi yumva kuko ntagoye cyane rero nukuri byaranteye intege cyane biratera intege surtout que nasanze ari umuntu ari conciliant muvugana mugahana amajambo adahagarara kuri iki ngo agumyaha muravyumvikana mukatora juste milieu hama mukavansa. Wow, ibintu bikomeye cyane. Inyuma yo gukora n'abaririmbyi batandukanye ndabizi yuko Mastarene nawe yagwanye urugamba runini kugira melody iboneke ariko nakaye kantu wabonye gadasanzwe kuri Mastarene uvuga ati muri ivyo bose twakuranye Mastarene vraiment iki kintu Jesse maze gukorana n'abaririmbyi benshi oya si benshi ariko ararenga umwe barenga umwe ni benshi mugabo abaririmbyi twakoranye bose novuga ko barenze abo tumaze gukorana n'abantu babikora neza cyane baririmba neza bafite amajwi meza nukuri nico gituma ngira n'indirimbo zimaze kuja ku rubuga rwanje ziryosha abana barazikunda abakuze barazikunda Mastarene ikintu namubonye ko canyigishije kandi kizobandanya kinyigisha ni patience ari pose ntaguruka ararindira kandi arakurinda stress ntari stress ibintu naho yobona biriko birateba arakubwira biragenda neza biraza kugenda neza nta kibazo biragenda neza ico ni ikintu gikuru nubwo ari mutoyi kuri jewe ndacinda mwigirako naramwigiye kwico kintu kugira ngo bimfashe kuko muri uyu muziki uje uri stress ucupfa parce que uhura n'ibintu uko wavyibaza ntibibuko umwanya wateguye suyo ivyuma birakuzimirako byose ibyo wateguye gasanga ntibigenze uko wabishaka uri kumwe n'umuntu nawe aca stressa urumva muca mu stressa mwese ugasanga ntabi aragutekanya akubwira ati biraza kugenda neza. Uramaze ukora ibikorwa bimwe vyatumye tukumenya ibindi biragukomeretsa kandi twakumenya mbega ntabwo wari ufise ati Mastarene azohava ngira nk'abandi sange nakomeretse jewe ati ntangi iyi video uboneka no usanga kuri account ya Mastarene jewe sinzi ko ari defo ariko ubundi jewe ndi trop confiante ndagira confiance umuntu nkumva umenga ntiyompemukira donc nta bwoba bwanteye kubera twaravuganye dukorana iyi ndirimbo twari tumaze hafi 2 mois kuyandika kuvugana kuja muri studio gutegura ntuze ya shooting urabona hari naho twaduze tugenda mu Kayanza donc twari tumaranye umwanya munini ku buryo video isohotse ntabwo banigeze ngira ko nosanga nibaza uko ndamuzi uko twari tumaranye iminsi nibaza ko atavyo yogira. Ibintu bikomeye Master turabizi kuri kurategura urukurikirana kubera iki kushima mu gihe twari tukunyotewe cyane guhera kuri featuring hagwera ku ndirimbo yawe icyo kintu nanje sinzi ko novuga ngo no kwivuga ariko nafise qualité kandi qualité kaba na defo nafise qualité yo kubabara ibintu by'abandi bantu gusumba cyo ko nibabara ari gihe tugiye muri Bibiliya ni byiza ariko rimwe na rimwe nanje usanga nkuko nakubwiye ari nk'abantu usanga nkuko nawe byamushikiye akitangira abantu mu nyuma usanga abantu by'ukuri kwa kashi bitanze nk'ikintu ukagira nk'umuntu haba umwanya haba uburyo n'ikindi suko ubufise byinshi cyane donc utari kuronka icyo bikoresha kindi
umva rero iyo umuntu ibintu abikoresheje nabi canke akabigusubiza donc muri energie zindi zibi birababaza gose. Donc kuri jewe nanje rero kuri jewe kuvuga ngo ntangure iyo ntuze yiwe ni shakindi nyine mvuga ati naravye kwanza ndumuna agira nakoresha nuze ya logique cyane mu bintu byose. Logique kandi tuma ntaba egoiste kuko logique je inkubu turi babiri guke akaba tuko turashwana canke habaye akantu kaka indifferent jewe iyo kuri mbonye ko ndi ahantu atasho mfise ndiko ndagarara canke ndahovandika ndasida akavuga ati byukuri jewe ndi si bivyumva jewe iyo logique nkoresha mu buzima bw'ibintu byose niyo yatumye mvuga ati bivanye na concept turimwo aza kukubwira byukuri indirimbo ngango na nyene yo aza kumubabwira naranamoye muri video nabona yuko bikenewe kwisoka avant byukuri abize ko mfise video iri yaheze kwa John nyene yiko soka nashaka mu kwicenda mugana navuze ati nacoka tubangire izo video zanje zikurikira ziza inyuma gatoyi mugabo ujye mu indirimbo byukuri ihambaye cyane iza indirimbo idacererwa ari indirimbo byukuri bifise circonstance ikiravuga idashaka gucererwa nk'akaro rero dufate nk'indirimbo ya campagne kanaka nk'amatora bikaje sohoka amatora yaraheze urumva ko bito biryoshe natwe rero bajye abantu bavuga ati dukeneye umuntu umuvyeyi wacu tuyimwumvisha irabe kuri okaziyo kanaka dufate nk'isabukuru ba nk'ico gihe natwe dukoresha umwanya imva ico abaye guseda no kutikunda ico bituma vuga ati ndimo nitangure kandi n'ubundi toujours ndimwo ndagaragaramwo mva hose nuvuga ko ndaganya ku makote yose. Album yawe ya mbere wabaye umuririmbyi wa mbere yemera yuko akandika ko abo bafashanyije kwandika indirimbo n'ubu mbere akadike urabikoze mu gihe tuzi ko ari abaririmbyi benshi byagoranye ko bemera yuko hari abantu baraba babafasha kwandikirwa ni vyiza ariko na melody n'urundi rugamba rukomeye. Niki kintu wabonye kadike yatandukanye n'abandi baririmbyi n'abandi banditsi? Nanje ndumwanditsi kandi biba mwiza ndiyemera mu kwandika video naje ntanakwemera nazo yuko n'umuvyeyi sinavuga ngo atandukanye nako n'abandi ahubwo wewe nyine kwari kuko abantu twese turatandukanye twese. Icyambere umva nuko afite capacity ko ashaka kwandika ibintu nuvuga ko je n'umisi ndiko ndabikora cyane mu muziki nzosobora mu minsi kumva ko iyo ndirimbo itari ibintu nyine vindoto iki kintu navuze cyo kwa iri cyo kwa fictif cyane kumenganiza ama science fiction abantu kureva umva akoresha ibintu mu majambo ariko muri concept ziri donc turi kutabamwo mu buzima busanzwe bigasha bitubye indirimbo n'umuntu ayumvise donc ayi ratinga ko akayisha mu kibanza cyayo nkino ndirimbo kuvisohotse abantu bose bayumvise baca bumva ko bibutse ba mama babo reka tuba telefone reka yo mama byukuri je nanse feedback z'abantu batarabanyandikira mfise muri carnet de contact zanje abantu bibashe bakuru mutiyo ndirimbo umva byukuri hano yamukoze kubera yanikishije umutima nkamusha amajambo harimwo umutima n'ubwenge twegera tugiye muri studio abarimo vibe kenshi benshi muri twebwe dushira imbere vibe kano ko karadundika mugabo ugasanga byukuri ya sense y'umutima yavuye mu ndirimbo asigaye mudiho. Icyo nico kintu ndamushimira ko kandi n'abandi bantu dukiye gukorera ko nkavuze ati turiga kandi umuntu azi ubwenge no umuntu ari humble akunda yakintu cyose akibonye ko adapinga udashobora kupinga no usanga we kapinga uje mu mama ngandika amajambo ngo ngwe batama amajambo atagezweho ubije bifaransa ngo muri politique mugabo izo keshi je maze bisi ndibigira abantu keshi twaje muri poesie cyane tukaje mu règle dollar bikashe bikuramwo wa mutima kandi abantu bakeneye umutima bakeneye sentiment bakeneye emotion bakeneye kuja muri ya ndirimbo bayije mwindani natwe tukatuja mu mategeko n'amaregle y'amarime n'ibindi
ugasanga iyo ndirimbo ego yaryoshe igiye guta umugabo nta muntu azoyikunda kuko ntago mu buzima bwiwe nta kibanza asanga iyo ndirimbo irimo sinzi ko ndiko ndabisigura neza mu buryo bwumvikana ariko nico kintu afise kandi natwe abaririmbyi benshi dukwiye gukorera ko nazo mbwira abantu ari abaririmbyi batige bandika hime na rimwe mbwira zindi bazaba kumva ko ari cyo zikubwira mu buzima kumva ko iyo ndirimbo ushobora kuyibuka ushobora kuyishyira muri playlist yawe nivyo dukeneye ku isoko rero kugira ngo tudandaze ibintu bintu c'est pas gusa amajambo gusa c'est pas les mélodies les techniques vocales hariho aussi nizo emotion munagurisha izo emotion izo kwiyumvamwo mu cyo kintu kumva icyo umuntu adandaza mu muziki muri filme muri art ego muratubwiye kadike tugomba duse n'abasozera tubitega iki muri kazoza ka hafi mbere ko masanida duha kapera turigirana nawe je sinzi kuririmba mugabo bon sinzi ko no babwira ico mwo kwitega nibaza ko ni mu vibing Google Mom ni indirimbo nziza cane ni indirimbo umuntu wese ufise mama utakimufise yumva ko yaba hari yari kumubwira amajambo ni indirimbo kuri jewe nayanditse inkora ku mutima igiye mu mudiho amajambo nije nayanditse mugabo ubiri mu mudiho no kuri rankorako cyane parce que mama wiwanje ni Google Mom à 100%. Ego. Master, ari ibibazo bibiri ntogena ntababajije. Master, uramazwe kwagirizwa ibintu byinshi cyane mu vyatumye abaririmbyi benshi bataguherekeza mu bikorwa vyawe. Abo wafashije bamwe barakwagiriza yuko gukoresha ibintu by'uburozi. Gwagwa nko gurubwirano usanga abantu bamwe bagomba kukuvako kandi inyuma y'umwanya ugasanga birafise cyo bihenzeko bangene kumenya uwo mwicaranye na Kadike naho nyiramaze kuvugwa ko ibintu byinshi cyane ariko ku bwawe uvyakira gute iyo usanze isi imeze uko ico kiganiro ico kiyago ndibaza ko tuzokigira ko deba muzeyi ndashaka vuba tukora akaganiro tukivuge ko bwina kuko ndashaka ko ndakivuga ko pas juste kuvuga yene on exprimer ariko aussi numve ko nufasha abantu bakiri bato benshi ariko niko navuga umenga nashinda gicira hagati niko vuga ati abantu tuge tuza muri industrie musicale culturelle n'ibindi bisata tukaza dufise impano gusa ariko tudafise nuvuga ya caractère zikomeye équilibre zikomeye zituma tumenya ingene twitwara ikintu nkunze kwita développement personnel y'umuntu cyangwa spirituel ituma ashobora kubaho neza akabana neza n'abantu ashobora gutuma ya mpano yiwe iramba imugira akamaro igira akamaro entourage yiwe usanga niyo abantu basi impano mwaye mutora arapoteye niki je nanje rero ico kintu igitondo mvuga ati nzo kivuga ko vyinshi canyeretse ibintu byinshi bitandukanye nishane iyo développement personnel y'umuntu kuko nkuko bivuze umuntu yagiye kuvuga ibyo bintu yabi bikwije cyane henshi n'ubabanda yagaragaza kuzana inzango zimbwirana mugabo kandi nibaza ko abantu icyo kintu bakwiye kumenya ko donc ururimi rw'umwe rukamwa yera urumva kenshi hari abantu dutandukanye turimwe kwisi dusemisyo zitandukanye hari n'abandi bantu mu buzima bwawe baza kugira ngo wewe bagukuze gaera bagukuze ukure utiri imbere opportunité gaera urashoboye akira ino opportunité yo crédit kanaka cyangwa ibintu financement kiniki hari n'abandi bantu baza batumwe na sekibi kugira ngo baguhambe by'ukuri kuvuga ati man kubera iki iyo ba umpakanya kubaza ikibazo kimwe nuko Imana iri souverain nabazo tuyibaza byo kwibaza gitubonga ko zibintu ibikora izi mpamvu arico naje gutabara no mu nyuma ko ngenda ndakura ariko nasanze bwa mbere ariho abantu baseka ibituma mu buzima bwo kwisi par coïncidence
canke yindi ntuze ntazi usanga mwe n'abantu kandi ubaravye ntibabera babi umwe gusa usanga atabereye umubi jewe gusa usanga byabaye no kuri Gahere cyabaye no kuri mugenzi wanje hariya noniya nikomeze kuko hariyo energy itwanima twebwe itu driving ituma jewe mbo umuntu wundi ituma je mbo Kadeke azo yabonye mba wowe wabonye cyangwa uwo jewe ndiwe ni energy ufise niyi kenshi rero byatumye ntahura isi muri buno buryo Gahere uburyo bwa gute singishavurira mwe nabo bantu kuko nasanzwe twege turi anime n'ama esprit ama energy atandukanye umuntu afise esprit mbi muri we nakindi kintu yokora kandi wose kumusengera gusa kandi kico womenya kuri iyo position muri Bible bavuga ngo abo tugwana twebwe sabe inyama n'amaraso ni mwemu je ushobora gusanga uje muntu kanaka araje kungwanya agize kigitero ko ngisho gitero kwavuga wewe cyambaye ko ni gitero sinamusiga umva cyakindi usanga cyabaye cyakwirakwirira mu mizi mu misokoro nta muntu yoshobora kugira ivyo bintu kuko umuntu we ari limite ku bintu ari kibi umuntu adashaka gukora hari ni ciza kirengeje urugero ndashaka gukora bisaba ko aba ari inspiré na Saint Esprit cyangwa inspiré n'izindi esprit zatumye kuri ico kintu nko kuba nk'umu hero guhe ubuzima bwawe kugira ngo abandi babeho ibi ni ikintu bisaba ko ufise impwemu yera aciye gutuma ufata iyo decision no gukora kibi kwica umuntu guhamba umuntu kumva ko ushaka kubona umuntu yapfuye ushaka kubona umuntu carrière yiwe yabaye umunyota bien donc abana biwe cyangwa uvyara bwiwe rukazobonwa nabi kumva ko ukwica umuntu ahagaze ivyo nta muntu yabishobora ni devil tuzoraba ikiganiro ciyaguye ya kuri ubwo rero ngashabwa ati rero jewe ivyo vyatumye niha amahoro menya ati ibintu byose mishikira bitari favorable bitari donc vyiza ni bitero vy'isi ni yamisaraba y'isi kandi byose nta kintu kimwe umuntu adashaka kurenga byose urabirengera ukabirengana kandi ugashika kwihangiro ryanje ryawe ndashima Imana vraiment yuko malgré ibi byose byabaye munaguma yiyubaka guma yikomeza dutera imbere Imana ishimwe ego wotwa gapera ya Google Mom Google Mom our super mom notre héroïne aguruka avuga tubwire muvyeyi tuyagire turabikumbuye mama kandi turashaka tes solutions tout mama oh 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 Google mama we love you super mama yeah ngize gatowe nyine ko neza cyane mugendere kuri YouTube wandike Google Mom Kadike featuring avec Masterland Master indirimbo ibikorwa byawe imigambi yo muri kazoza ka hafi ibikorwa byinshi ama projet menshi dufise ama projet tuko turakora muri Master Music dufise agence ishasha ya communication X-Motion Agency abantu banadukeneye mu bindi bikorwa bijanye na marketing digital marketing printing branding n'ibindi ama strategie abantu dukeneye kwiteza imbere mu bitandukanye turashaka gukorana nabo tuko turakorana nabo deja Master Music turi hajya mu bikorwa byinshi cyane dufise abyo ku extend kugira ko kwepanisa donc ibikorwa kugira ngo n'umuziki by'ukuri tubone ko ari zindi ntambwe dushikako navuga ko yokote entrepreneuriat tuko turakora cyane tuko turagura ama network atandukanye muri Afrika n'inyuma yaho ariko kandi na Masterland mukubunda muri rivyi navuga ko niyo passion ya mbere mfise entrepreneuriat nayijemwo comme sanga n'umuntu akunda kwiyumvira ama solution gusumba ibibazo nasanze hari ibibazo byinshi dufise muri industry dufise muri communauté dufise mu gihugu bati bien sûr reka nanje ndabe ingene contribuer mu kwitorera inyishu sanga za nyishu rero zianagurishwa sanga zivuga toki ça tombe bien reka izi nyishu ndazidandaza nibishije mu entreprise atandukanye ariko aussi
cya mbere ni umuririmbyi niyo passion yumva ya mbere ituma numva ndi ndyohewe numva ko nabigarusemo cyane nimaze iminsi ndasora kamwe ku mwaka tubiri ku mwaka ariko ubu ibikorwa byinshi cyane back to back ino ndirimbo ya Kadikayi bayumviriza hakiri kare yanditswe na Kadikayi bayumviriza hakiri kare banyarutsa koko nzo batamwe vuba cyane andi mabuye ndabatenguka ni mwenda batamwe nisho cya mbere yandi makunza ndakubwira tuti bakominika nuko Kadikayi ndabashimire cyane murakoze cyane mwagize neza yego nawe wagize izere ko ubu atari histoire gusa bababwiye tugiye kuronka nandi ma histoire mwaciye muniyumvira umugeni katubiha umwanya master wagize neza cyane wagize neza ndagushimiye ku mwanya muhaye yego nongera nshimira Kadikayi twakoranye neza cyane yego Gonga 5 neza cyane Gonga 5 yego hanyuma nashimira aussi nuvuga productrice wa projet yego ariwe Lydia Sekera yego no kumushifata mwe mushimire nawe yine yatwizeye kandi projet arakompanya iragenda neza gushika à la fin turamushimira tuhamagara n'abandi bantu basize ama projet mwe y'abazari byunguka dukora akazi ego vraiment nuko merci nagira ko duhejeje ikiganiro ndagiheze nshimira cyane madame Lydia Sekera ariwe yatanze uburyo bwose kugira iyi ndirimbo ishobora gushika kuri YouTube muwe muyiraba hama nagira nshimire abantu bose bamaze kuraba iyi ndirimbo n'amasaha atarakwira 48 mugabo iramaze gushikana 30,000 abantu bayiravye mubandanye muyiraba ndashimiye abantu bose bagize uruhara abo nahaye ubwa mbere ngo bansomere texte bakambwira ko ari sawa nukuri mwiyumve nagira ndayiture umumama wanje ahari hose ndazi ko akurikirana YouTube aze kuyiraba hanyuma mama wibuke kugira sabone ego turashimirira abadukurikiranye mu kiganiro baca baje kuri channel ya Masterland kugira basubscribing na Kadikayi ego ni Masterland bose bagira abone kumva bikorwa biri mu nzira nanje vraiment aba mama ndabakunda sinzi ndafite nanje sentiment zidasanzwe aba mama abakenyezi bose mwitanga mukora cyane nibatuye na mama wanje spécialement nibaza ko n'ama challenge tuke n'abavyi bacu mugiye kuyabona neza cyane namwe muzoya duhergaye neza cyane nuko reka ndabashimire simu y'ivyo murimo murabana natwe gutambure mugaza bese biranagwaza ariko muwananye mutwereka gwa rukundo twari kumwe na Masterland murabizikora mu entrepreneur ni si wa Master Music basanzwe bakora byinshi gira muzo bimenya tuzobatemberera nshimire cyane madame Kadikayi asanzwe afise Kadikayi Entertainment kwa kuri ahandi ndabwira ati twari mu kibanza cyiza twari muri Doki House mu Kabondo service nziza ndabwira ati bye bye cha la vista ula ushuro hushura none